ndabaramukije inshuti namwe bakunzi musanzwe mudukurikirana ku murongo ngurukana bumenyi wa Dr. Mukhtar Tizi. Turabipfurije kugira umunsi mwiza no kugira amagara meza kugira ngo mubashe kubandanya mudukurikirana ibiganiro byacu ducisha ku mutandaho hirya no hino ndetse tukabitegurirwa n'abajejwe amagara y'abantu. None rero tudatebeje nkuko bisanzwe ku izina nitwa Nzisabira Daniel, nkaba ndi umwe mu bajejwe amagara y'abantu, nkaba nanifuje ko dusangira ikiganiro nk'iki twabateguriye kuri uyu munsi, na cyane cyane twaba tugiye kwisunga indwara yo gucibwamwo. Indwara yo gucibwamwo ni indwara mbi cyane, indwara ihitana abantu benshi kubwo kutamenya cyangwa se kubwo kutitwararika kwikingira iyo ndwara. Nkaba nipfuje rero ko twoganira ku bijyanye no kwikingira indwara yo gucibwamo. Indwara yo gucibwamo ni indwara mbi cyane kuko iratuma umuntu acika intege, agagabanuka amazi mu mubiri. Ivyo ni bimwe mu bishobora gutuma apfa byihuse. Iyo ndwara kandi irashobora gutuma umwana atakintu na kimwe ashobora kubasha kuba yofungura. Mu gihe byakaze cyane arashobora gucibwamo adahwa. Ni bimwe mu bimenyetso bishobora gutuma umwana tumubura cyangwa se umuntu akuze. Iyo ndwara rero ikabiterwa n'imyanda. Abahinga babinonosoye batubwira ko kenshi umuntu ahitanwa n'iyo ndwara kenshi aba yariye umwanda. None rero iyo ndwara barayikingira na cyane cyane mu gukora isuku aho tubaye. Cyambere gukaraba n'amazi meza n'isabuni. Ikigira kabiri koza ivyombo. Ikigira gatatu kurya ivyamwa bironze ndetse n'ibifungurwa dufungura tugahakikisha bifise isuku rikwiye. Guteka indya zigasha neza ku rugero rushimishije ni bimwe mu bishobora gutuma kurinda indwara yo gucibwamo. Kigira kane kunywa amazi meza cyangwa se amazi ashuhijwe ku ziko n'imiburi kiringo cy'iminota 15. Cyane kuri bajya abantu bavoma amazi mu migezi batafisa amabomba, terambere ritarashika aho babaye, badafisa amarobine cyangwa se amabomba. Imiburi iminota 15 cyangwa 30. Ikindi naco kwitwararika gukora isuku aho tubaye ku mubiri ndetse no kuvyambagwa. Iyo tuvuye mu kazu ka sugumwe twitwararike gukaraba n'amazi meza n'isabuni. Imbere yo gufungura ibuka gukaraba n'amazi meza n'isabuni. Kigira kandi ivyombo turirako cyangwa se igikombe tunyuramwo amazi, abantu benshi turiyibagira tugapfa aho dutereye. Kumbe isazi nazo ni zimwe muzo twokwita inkwezi y'amarere, inkwezi y'amabi. Kuvuga iragenda igakora ku mwanda ikaca ituzanira no ku gikombe tunyura kwa amazi gakorako. Nawe uvuye mu dukorwa twawe ushitse n'inyota n'akantu
ushika uva mu mazi kacunywa usanga rero wagize gute wariye wa mwanda kasha gutera ya ngwara yo gucibwamo. Kindi naco abavyeyi turibagira gose kujanye n'ico gikombe cyo kunyuramwe amazi. Abenshi dukunze kwihutira kucoza, usanga banyureyemo akabuyi gacaterera ngaho kumbere ko gufatirwa n'ibindi. Iyo haje umushitsi rero akamusaba amazi acagenda akacoza yihuta, ndetse ugasanga acogeje atanakaravye n'amazi meza n'isabuni, ukashusanga aragisize ya myanda. Wa muntu yanyoye amazi ashitsi yaja kazayumva mu nda birahindutse, atanguye gucibwamo cyangwa se icyo twita guharisha. None rero igikombe tunyweramo amazi turakwiye kucitwararika cyane gose, kuko ni igikombe twama dukoresha umwanya ku mwanya, ndetse n'intoke zacu tukama tuzisukura, kuko turazikoresha umwanya ku mwanya mu kufungura, mu gutwara ibintu bica mu kanwa byinjira mu nda. None rero dukeburira abantu kwama twitwararika gukaraba n'amazi meza n'isabuni, ndetse no koza ivyombo turirako n'ivyo tunywesha amazi. Abahanuzi bakaduhanura ko twoza turitwararika gukaraba n'amazi ashunguruka. Navyo ni bimwe mu bifasha mu gukora isuku ryo gukaraba. Ne rero mu gihe ubonye ikimenyetso cyo gucibwamo n'imiburiburi gatatu karenze ku munsi, gatatu karenze cyangwa karenga ku munsi, cumunyarukana kwa muganga kugira ngo bamwihutire. Hanyuma umuntu arashobora gukora icunyunyu kama kugira ngo kibe kirafasha umwana cyangwa se umuntu akuze mu gihe afite ico kibazo cyo gucibwamo mu gihe yaciwemo igihe kirekire. Icunyunyu ni ngirakamaro rwose mu buzima bw'umuntu. Ashobora gukoresha akunyu n'isukari mu gukora icunyunyu, aba arifashisha n'imiburiburi mu litiro, agashiramo utuyiko 5 tw'isukari n'ikiyiko kimwe c'umunyu, agakoroga neza akacaha umwana akanywa uko ashoboye. None rero nico twatwifuje kuganira. Ufise intererano, gira icyo utereye komantere, ndetse musangize, mwibuke gusangiza n'abandi inshuti n'abagenzi kugira ngo nabo ubutumwa nk'ubu bubashikire, ndetse bazobandanye bakurikirana ibiganiro byacu. Murakoze, twifurije umunsi mwiza, Imana ibahe umugisha. Murakoze.